Twese turi abantu kandi abantu b'inyama n'amaraso, ariko rimwe na rimwe ushobora gusanga tutabayeho kumwe kandi twese turi abantu. Rimwe ugasanga harabamwo ubusumbasumbane mw'ubu buzima, aho usanga umwe amurusha uwundi akamurusha ibindi, hakabaho abakozi hakabaho n'abakoresha. Ariko ico nshatse kuvuga uyu munsi nuko buri munsi ugihumeka Imana iba itanze amahirwe yuko nawe woba umukoresha, yuko nawe woba ukava ku rugero rumwe ukaja ku rundi. Ikintu nama mvuga ni kimwe, nuko n'uriya yabishoboye nawe nyene afise umutima nk'uwawe, akagira umubiri nk'uwawe, ndetse akava amaraso nk'ayawe. Nawe gerageza kuba mwiza kurusha uko wari uri ejo, kandi iciza c'ubu buzima ushaka kubutahura, ntuzohiganwe n'umuntu ahubwo uzohiganwe nawe ubwawe. Mu kuvuga yuko niba washaka kuraba ko wateye imbere, uzorabe aho wari uri ejo ko hatandukanye n'aho uri uyu munsi, kandi wipfuze kubaho muri kazoza gutandukanye n'uko urabaho uyu munsi, kubera yuko nta sorte y'iterambere ibaho, kubera yuko umwe wese afise uko yita iterambere ryiwe. Uyu munsi ushobora kuba ushaka imodoka, undi muntu ugasanga yashaka inzu, uwundi muntu agashaka gutunga ibi n'ibi. Rero umwe wese afise uko abona iterambere ryiwe, nico gituma ata iterambere ku muntu rishobora gusa n'iry'uwundi. Rero uyu munsi ngiye kuvuga amwe mu mategeko y'ubuzima canke amwe mu mategeko y'isi tubayemo, rimwe rimwe ukwiye gukurikiza kugira ngo uhinduke ube uwundi muntu atandukanye n'uwo yarari ejo. Ikaze kuri G4G, wumva ni Roy G kuri G4G. Kora subscribe kugira ngo tubandanye tujana, kandi nta n'iminota na mikeyi byo gusaba, ni just gufyondaho gusa. Nimba bikoze, ikaze mu muryango mushasha wa G4G. Itegeko rya mbere ryo mw'ubu buzima uzokwitaho cane canke uzokorerako cane, uko ugenda ukura ugenda ugira abagenzi. Ariko itegeko rya mbere ni uguhitamwo abagenzi beza, guhitamwo ikipe itsinda. Uzobibona mu buzima, uzosanga akenshi witegereza neza canke ntiwaraba neza ukuntu usa, uko uteye, canke iterambere wagezeho canke ivyo washitseko, akenshi usanga hari aho bihuriye n'abantu bakuzungurutse. Rero menya kuba muri ekipe itsinda, ekipe imeze neza, kuko niwaraba akenshi uzosanga abagenzi mujana canke abantu muba muri kumwe buri munsi aribo bantu usa nabo akenshi. Rero itegeko rya mbere ryo mu buzima, hitamwo ekipe itsinda, hitamwo abantu banyabo bazotuma utera imbere. Itegeko rya kabiri ryo mu buzima, iga kuvuga make. Aha simvuze yuko ngo umuntu acereka kuvuga, ariko iga kuvuga ibikenewe, hama ibidakenewe ukavyihoza, kandi iga kubika amabanga yawe kure y'iterambere ryawe, kandi wige kuraba ibikuraba mu buzima, kubera yuko akenshi uzosanga abantu uri kurabwira ibintu vyawe canke abantu biko uraganyira, rimwe na rimwe baragutega amatwi, ariko mu mitima yabo 90% n'abantu bashaka yuko udashika ku vyo wipfuza. Twese turiko twumviriza iki kiganiro, twese turizi mu mitima yacu, ariko abantu benshi nta muntu n'umwe yigera yishimira yuko uwundi yomusumba, swate naho bari mugenzi we barakuranye. Uzobona naho yoba arose imodoka canke arose ibindi bintu, aragukomera amashi, mugabo akenshi ukunda gusanga avuga ati kubera iki jewe bitabaye kuri jewe, kubera iki. Rero iga kuvuga ibikenewe mu buzima bwawe, hama wige kuganyira bake, ntuganyire uwo ari we wese, kubera yuko aha mwisi twese twifitiye ibibazo. Hari uzoganyira akagutega ugutwi, hanyuma akakubwira ati ni sawa, ni bon, ndashaka gutera imbere, mugabo ku mutima we avuga ati ahubwo iyo uheza nkigira, ibingoye si ibyo, nawe banza ugwane urugamba rwawe. Itegeko rya gatatu ry'ubu buzima riravuga ngo bigireko ariko ntubigane, ubarabireko ariko ntubigane. Kubera yuko kenshi uzokumva umuntu akubwira ngo nakanga ujya mu boss ngo yatanguye adandaza amasashe, ngo none ubu ngo ageze ngo ku mayetaje n'amayetaje. Wicara wiyumvire canke icara wibaze, abadandaza amasashe bose nuko baciye batera imbere canke baciye bagura amayetaje. Aho niho uzobona yuko itegeko rya gatatu rikora cane. Umuntu ushobora kumurabirako canke ukamwigirako, ariko ntumwigane. Mu buzima buri umwe wese afise uko agwana urugamba rw'ubuzima bwiwe, kandi ntibaze bakubeshe kugira ngo dutore nk'igiharuro 10.
birasaba gushiramwo ubwenge, ariko ni inzira nyinshi ariko zose zirashika. Nimba 3 guteranya 7 bingana 10, ntibibuza yuko 5 guteranya 5 navyo bishobora kungana 10, canke ntibibuza yuko 6 guteranya 4 navyo bishobora kungana 10. Umwe wese afise inzira yocamwo kugira atere imbere, kanatsinda n'abantu muzohura nabo umwe wese afise aho yaciye kugira ngo ashike kuvyo yashitseko. Rero nawe ushobora kubarabirako ariko ugaca mu nzira yawe, ntibaze baguca intege ngo inzira yawe ntishika. Ni wewe uzi ingene urwana urugamba rwawe, kandi urugamba rw'ubuzima umwe ashobora gukoresha ibuye, uwundi agakoresha igipanga, uwundi agakoresha ico cyose, ariko iri sifi yuko mwese mushika kwiterambere canke mushika aho mwipfuza. Itegeko rya 4 ry'ubu buzima: kora akazi akariko kose ubona yuko ko guteza imbere. Ntuze urindire gukora akazi ukunda, kuko akazi ukunda ni bake bagira ayo mahirwe yo kukaronka mu gihe batararonka urufatiro canke ishingiro. Kora akazi kariko kose kazotuma uva ku rwego rwo gukora ku kazi kariko kose, gitume ukora akazi ukunda. Kandi amahirwe y'ubu buzima aza mu vyo uriko urakora. Amahirwe y'ubu buzima ntazogusanga ahantu atanakimwe uriko urakora ngo aciye ahita kwiturako, kandi amahirwe y'ubu buzima azira abayiteguriye. Rero nimba utariko urategura amahirwe yawe azoshikira, bizokugora cane, ariko kora, wongere ukore, amahirwe azozira mu vyo uriko urakora. Iyi ni itegeko ry'ubuzima abantu benshi dukunda kwirengagiza, kandi niko riba rimeze, niko riri. Itegeko rya 5 ry'ubu buzima: baho uzi neza yuko icyo ari cyo cyose coshobora kuba mu buzima bwawe, ariko ushire umutima kuvyo uriko urarondera canke uriko urategura. Kubera yuko hariho umubosi umwe yigeze kuvuga ijambo, aravuga ngo iyo umubosi yiyumviriye yuko gupfa biriho, uwo munsi nyene arara ahomvye. Rero baho uzi neza yuko icyo ari cyo cyose coba mu buzima bwawe, ariko ubeho uvuga ati mfise umugambi uyu n'uyu kandi ntegerezwa kuwushikako. Yego ubuzima ni bugufi, ariko niwibaze niwabwita bugufi hama ukaca usanga ubayeho igihe kirekire, ho bizogenda gute? Ariko nibwaba bugufi ukabaho warateguye yuko uzogera kure, ntaco uzobuhombye, naho uzogomba ugapfa bukeye. N'ubundi ubuzima niko tubayeho, turagenda tukabusiga, ariko baho ufise ivyizigiro yuko ushobora kubaho igihe kirekire. Itegeko rya 6 ryo mu buzima: baho uzi neza yuko ushobora guhemukirwa, kandi nawe ushobora guhemuka. Ibi bizotuma umenya ingene ufata abantu canke ingene witwara mu bandi bantu. Ntuzobeho uzi yuko wazoguhemukira gusa nawe udashobora guhemuka, aho uzoba wibeshe, kubera yuko uzohava wibaza yuko abantu bose bafise nk'umutima nk'uwo ufise, bitume ubizera cyane bibaza ngo ntibahemuka. Wowe baho uzi neza yuko nawe ushobora guhemuka canke abandi bashobora kuguhemukira. Ibi bizotuma umenya ingene witwara mw'ubu buzima tuba turimo, kubera yuko uko bukeye uko bwije twama turonka amakuru canke twama duhura n'abantu batubwira ivyo bakorewe n'abandi bantu, kandi ugasanga rimwe na rimwe n'abo bantu baje kukuganyira bakubwira ivyo bakorewe, nabo ahandi hari ivyo bakoreye abandi. Nibwo buzima tubayemo, ni itegeko ukwiye kwitwarika mu buzima bwawe. Aya namwe mu mategeko agenga isi abantu twirengagiza, ariko ugasanga rimwe na rimwe n'ukuri. Mwakoze kumviriza iki kiganiro. Jewe wumva ni Roy Jeff kuri GFLG. Mubandanye mukora subscribe, murakoze cyane.